Tupafu no munsi yaheze nk'imyaka 10 ndamuzi ataraja kuba South Africa kiringa akiri Bujumbura umuntu yamaye indirimbo yo yitwa Marlene wa Emery San Suzy Supaf kera asana uteguye igiteramo mu Rumonge hariyo Supaf akaba na Musamaria Daniel utabaronse mu giteramo n'icaba shaka uzane Diamond n'icaro nk'abantu abanyarumonge bakunda ibintu by'iwabo umuririmbyi w'Ibujumbura yashaka kuririmba ukabona ko atakirenze ariko wiwabo aduze kuri stage ukavuga ati ibi nibiki yes super karibu sana asante sana mi pro asha ana sporo muzazi meze neza meze neza nari nkumbuye kuza muri Hit Connection nashimye studio mukoreramwo abonye hameze gute Puje FM ni heza cyane amatara yera abajournaliste mukomeye burya abajournaliste mwe murahambaye cyane muri abantu badasanzwe twubaha kubivuga baririmbyi yes super ariko kandi ndiko ndazane ko numviriza n'ikiganiro ca sport numvise gifise abajournaliste beza byaneye kumva ko nzokwama ndabumvira yes super ufise casquette zibiri wambaye casquette y'umumenyesha makuru w'inkino kuri Buja FM ariko wambaye kandi casquette y'umuririmbyi uburirimbyi bwatanguye imbere yo kumenyesha makuru w'inkino umenyesha makuru bw'inkino bwaje nyuma yo kuva muri South Africa ariko ndasaka yuko no munsi abantu Super baramuzi nk'umumenyesha makuru w'inkino turazogaruka nka Super hafi nk'umuririmbyi hari abantu bakuza bamaze kumva indirimbo hari n'abantu ari ryambere bumvise yuko Super hafi aririmba ndasaka gato no munsi udusubiza inyuma utwibutse ibi byose byatanguye gute byatanguriye hehe impano wamenye yuko yifise ryari reka ntangure kuvuga neza natanguye je nkino umupira donc mpereye kugira ngo abantu batahure impamvu mbarizwa no muri sport kujya uraze ya mipro na wewe gukina umupira kwawe ni ibintu bitangura ufise imyaka mike hanyuma vyagiye kuba vyiza ntanguye kuja igihe batanguye kurokrita abana muri academy izi za lo message mu ntara zitandukanye je natanguranye nayo mu Rumonge ariko nabo twakinana nkiri muto nakunda kuririmba gose narakunda kuririmba gose akapela za hapa na hapa atanuzi nsavye nkatamwo hakaba rero kwa kundi n'abantu igiswahili bavuga ngo ulikuwa bisho oya urumva rukuntu iyo ukora ikintu uri kumwe n'abantu mwamana umenyeranye urisanzura ugikora nko kuri wenyene nyene niko byari bimeze ariko natanguye gukora indirimbo ya mbere muri 2014 naho nyene ari nkikina 2014 iyo ndirimbo yitwa Singenda ntavuze ndayikorera ku muntu yitwa DJ Goz ngira ngo muramuzi DJ Goz hanyuma nca ndahakore yindi yitwa Tumukomera amashi aho nyene bakomera amashinde umuntu mwiza yari ndimbo y'urukundo donc ni ndimbo y'urukundo tunatore titre yitwa Tumukomera amashi hanyuma iyo iheze DJ Goze nasanda n'umaze kumumenyera amaze kugenda 2015 cha menyana na Koli ndabifashe Koli da Magic hari umuntu yantwaye w'umugenzi wanje n'ubu tubana aranshikana kwa Koli we bari bazinanye Koli tuca dukoririya mpumuriza uri kumwe na Emery San ndi kumwe na Emery gitangaje nuko Emery burya je twagiye kumenyana twagiye kubonana indirimbo imaze umwaka tuvuze ngo tuyikorere video indirimbo yarabuze donc ndayifisa ataho yagiye mwaramaze kuri coding mwe mwayimenye office umwaka wose imaze umwaka ndayifise ariko ikibazo Koli na Emery baricara bavuga ati hari kijya ndimo ni nziza ntitwoyire kuko ariko ikibazo tugufasha kore video video rero niyo yacituma ijya ndirimbo ikibazo tukiri ngaho ugiye muri studio ukoze indirimbo na Emery San mutarabonana indirimbo imara umwaka mutarabonana muza kubonana kugira ngo musutinge video Emery we niyatevye kuja gushira mu amazi ikibazo ninde yaguhuze na Emery San
kugira ngo Emery ashobore gusiramwo amajwi mu ndirimbo yawe ni vyakugoye vyari vyoroshe cyane indirimbo umuntu wa mbere yatumye nja muri studio no mupeti wo mu Rumonge umukuze wa Yoya wewe yaraje ampuza na Yoya Yoya turayaga hariko abantu bumva ko mengo je ndirimba nka Yoya turirimbanye byo bavyiza umukuzi wa mu Rumonge yaraza akanipatanisha naye yari umuhungu yirirwa kwa yakorana na Amiri rero bari bamenyeranye cyane na Yoya sasa turapanga iyo projet mugabo muri ivyo bihenyene niho Yoya yaciye agenda donc ntivyabaye bigikunda ko tugirane dukorana sasa abagenzi banje ba hafi baravuga bati yamara Yoya na Emery basa no kumengo ni bamwe abo nyene bigana na Marlene ku ishuri muri kaminuza Marlene nyene ujya amipro yamyavuga baca baragenda babicisha kuri Marlene Marlene bamwumvisha za ndimbo zanje zibiri za mbere yumva nyene ko hari mwakantu umuntu yofashiriza ku muntu hanyuma rero Marlene niko kugenda kubwira Emery sana muga entreta ubwo Marlene yari kabwira Emery sana musaba yuko twokora niyo ndirimbo ni nako Koli tumaze gukora indirimbo nawe yumva yarayikunze akumva by'ukuri nawe nyene yogira icakora kugira ngo Emery aze ayikoremo kandi Emery na Koli bari proche cyane indirimbo rero tuca tuyikora uko Marlene azana Koli bambaza na Emery Emery asanga Koli ndimbo yayimenye je nari nibere mu Rumonge nariga no kuyiga arashiramwe amajwi barame indirimbo mugabo ntaho yigeze no kumubona mva nigeze umubona oya Emery ntitwabwi nigeze guhura nawe ndanamutinya kandi ufita ni indirimbo ndatinya kuramutsa umustar yes indirimbo mpumuriza ni indirimbo ufata gute ni indirimbo yaguhaye iki ni indirimbo yagushikanye he ni indirimbo itangaje cyane ni indirimbo itangaje gose kubera amipro indirimbo ubu igiri kwiza imyaka 10 uno musa abantu uzawumva iri kiravuga quelque part kandi vraiment yaba baririmbye bakomeye ni bake bakunda kugira amayigo yuko indirimbo zaba basohoye dans 10 ans mu myaka iheze ziba zikiri mu mitwe y'abantu ziba zikiri mu mitwe y'abantu canke zikavuzwa ahantu abantu bitaho indirimbo shasha mpumuruza urahura nayo ahantu urahura n'abantu bayivuza umwanya n'umwanya mu radio iravuga hariyo n'abantu babamfata ko menga indirimbo yanje ntibopfa kuyumva ahantu quelque part ugasanga ayumvise nk'ahantu kure nk'imuyinga kane uzi ko ino bari ko bavuze indirimbo yakaba nk'igitangaza gusa ni indirimbo yabaye nziza irakura iraba nini cyane mu ndirimbo zoba zarabaye nini ariko jewe ntiyankujije yagukujije gute rero ntiyankujije kuko abantu benshi barayizi mugaje ntibanze ntibazi ko ari wayirize ntibazi ko ndi nyeneye kandi ibyo birababaza yes ibyo birababaza donc ni indirimbo ukwingana nta n'icicumi cyayo je mfise chizina none nifise video gasupa irafise video mugabo iyo utuvuze izina ni hamwe umuntu yumvise indimba cyacoka avuga ati iyi ni indirimbo yana hari umugenzi hari umuhungu yakora kuri studio higeze kuza umuntu amubwira ngo ndonde indirimbo ya Ralijo na Emery sana kumwe rero abana mu studio babazi indirimbo bavuga bati iyo ndirimbo ntibaho jewe ndabizi abaririmbyi bose ndabakurikirana we yumva umengo haririmbye Ralijo na Emery sana mu nyuma camuzanira agapanda ati yandirimbo ngiyi aca sanga ni yiwanje kandi uwo muntu twatuzinanye aca sanga ni mpumuriza donc ni indirimbo kuba jewe nayiririmbye nkiri umunyeshuri kuba nayiririmbye nkiri mu Rumonge kuba ari ukuntu Emery yayifashe mu minwe promotion y'ijya ndirimbo Emery yayifashe mu minwe ayi promotinga nkiyiwe ayi urabizi none nawe wayivuze utanze peut-être warunze zina muga urazi ko twagiye kubonana mu nyuma kuko je ico gihe numva makuru bavuga ngo uyu amipro yakora muri inde muri Ambiance Love niho yayivugirije cyane gushika umunsi nza guhura nabajya abahungu bajya ba Miro team ba Dizzy bari abahungu bambwira ati wowe ufise amahigwe yatati twebwe indirimbo yacu amipro yatubwiye ati azotangwa kuyipromotinga pre iwawe ngo yayidesemene urumva ariko nivyo jewe kera izo periode zose uziko je kera ayo namakuru yashikira mu Rumonge nitwumva buja FM nabimenye sina promoting indirimbo zitatu icarimwe je na promoting indirimbo imwe nkaya indwi zibiri
hama nka promoting indi ndirimbo ko natahura neza yuko promotion nziza ni promotion wicara ukavuza ukavuga ugaha umwanya n'umu artiste ukamuha umwanya niyo haje aba artiste nka ba Madiba ba Arnovich baba bose bagiye baraduga harmoni twa Clovis naguciriyemo yanditse ngo Supaf ari très sérieux avugisha ukuri ndatangaye nahora ndamwumva muri sport je savais pas ko aririmba Clovis n'umuntu akomeye Clovis burya ni mu producteur Clovis Pro muri Agape Record yakoze indirimbo ya Gisa yitwa Mpobera oya apana Mpobera uziko Clovis ari no mu bantu bakoranye na Liza Classic yanakoranye na Arnovich indirimbo zingahe gutya super uravuze ivyagushikiye ndasaka yuko tutazagaruka kuri kariyere yawe cyane uko watanguye ahubwo tugaruke ku byo gufasha n'ivyo guteza imbere nyuma ya Muhumuriza haraje indirimbo nyinshi ariko no munsi izina Super Half si izina rihari cyane mu baririmbyi ahubwo rihari nko mu bamenyesha makuru habuziki kugira ngo izina Super Half rikomere kuko talent urayifise yaba kuririmba neza uririmba neza yaba kwandika neza wandika neza ariko ibikogwa nibisikira abantu vyoroshe habuziki umuntu areka arakumviriza yo gusupportinga mu buryo ubuhe kugira ngo Super Half uno munsi izina ribandanye gutera imbere no kuduga habuze ibintu byinshi cyane kugira ngo umuririmbyi abe complet Pro twese turabizi ushobora kuririmba indirimbo nziza iryoshe mugabo ugasanga ntayigeze biramaze kunshikira na jewe abantu bose bagatangara uribuka nk'indimbo yitwa Special One mu bantu bayikunze cyane uribuka ko warimwo La Vista yambwiye ati niyo ncemera ko abarundi batagira intuzi kubona iyi ndirimbo itari kiragenda mu muji mugana indirimbo ntaho yashitse je ndayumva numva ari indirimbo iryoshe je gemboye South Africa narimvye indirimbo zitatu cyarimwe numva ko izi ndirimbo ndazifise ku cizere kidasanzwe ariko nyene ntaho byageze kubera iki kuririmba indirimbo Pro ku kibazo yarambajije nibaza yuko mu bintu nkeneye ubwa mbere bwo urashaka gukora indirimbo ukagira ikibazo cy'uburyo bwa video ushaka gukora video muga ntukore video wowe washaka imwe nyene ishobora gukonvenka buri muntu wese ayibonye kugira ngo ayite indirimbo nziza kandi ivyo nta muntu umwe yigera abyishobotse je ndashaka kwiruka n'umwanya ni mu mezi abiri abantu barandembeje nkene gusohora indirimbo mugasanga sinsohoye indirimbo kubera hari ivyo nabuze uburyo kirahari hanyuma hariho inguvu ya support gusunika igikogwa kumwe nakubwira ari ukuntu nyene umuntu nka Emery yamfatiriye ndirimbo arayambara nk'iyiwe arayisunika donc kuva ico gihe aho yari niho yari kuva ico gihe nta support nk'iyo ndaronka hari ukuntu hari inivo utaragerako n'abantu batiyumva nko kugufasha ariko je moranso ikintu cyambe kideclurage urashaka gusohora indirimbo kavuga uti abantu bose bampanura tangura media tour muga ntango ya media tour unandikia message mtu asoma hakujibu kandi uri numumenyesha makuru ivyo nashaka ku ruhande hari abantu benshi barambye ati uri umumenyesha makuru ni gute wewe bakabigutako kuko bumva kuba ukorera Buja FM wategerezwa kugirane kumenyekana bumva ko hari abo benshi badafise na Buja FM kandi bagerageza kugirana muga ntibisa je nga support yo nga vraiment ndayifise kuva ku buyobozi hari urazi ndaronka promotion y'ukwezi mu biganiro byose ariko ntibiba bikuyiye hanze la fois passé mwabigarutse ko ngaha ndiko ndavuga asani we twaranabiganiriye ndavuga nti duhereye kuri Pro Asan Israel we yakoresheje n'izina ngo tumurambarare mukuye kundambararako mukumfasha abonye badashobora gusoma message yiwanje bagasoma gwanya cyangwa badashobora kwita bapere yiwanje bagasoma bakajya donc ndiko mvuga kuri niveau ya promotion mbankeneye abantu bashobora kumfasha ivyo jewe udashobora kwifasha hanyuma ikindi kintu buri muntu cyose navuze uburyo ico cha promotion support n'abafana barayikora buriya umufana nawe nyene umuntu akomeye mora muvuga ibintu vya TikTok ngo indirimbo yasohotse ntitukora ngumbarika bariko ivyo byose ni ibintu bikogwa n'abantu bacu ivyo byose ni ibintu bikogwa n'abantu bacu
bijya umuntu areke kwibaza ngo ko indirimbo itamenyekana kandi ataruhara yagize mu kugira ane mu kumenyekana kandi ruriho ugwiwe nta muntu n'umwe ataba afise uruhara iyo igikorwa cyawe cyamushikiriye nyimba ushaka kuja kuri YouTube ukabona indirimbo ugaca ugara YouTube yawe ntaco mfashije pourquoi pas autopartage pourquoi pas page yanje nakichize ko ikintu canje autopartage ivyo byose ni support ishobora kugira ane ishobora gutuma umuntu agira ariko kandi ndashobora no kugira umuntu avuga ati wowe ngoma ndagufashe gukurikirana ibintu byawe byose si no mu buryo bw'amafaranga waje ubwo buryo tukaburonderera hamwe ariko akamfasha kumenya ngo timing bimwe kiki yaravuze ati ni gutuzumara umwaka udasohoye indirimbo turaza no kubigaruka araba habaye no gucika intege niki donc ukamfasha timing kavuga ibana harageze ko tuja muri studio ariko nta mahera tuyarondere gute ubu ibintu nk'ivyo ariko kuri ico harageze ko tuja muri studio ariko nta mafaranga ndashaka tugende kujambo rimwe amajambo uri kuravuga uno munsi urashaka kumara umwaka udasohoye indirimbo ni kubera kubisaka canke ni kutabisaka kubera kubura uburyo honnêtement uburyo bwa audio bwo bwose no bubura honnêtement ariko muri aya meza aheze harabaye mwana kantu ko kumengo no gucika intege ko je nasohoye indirimbo zitatu cyarimwe muga ndaziha umwanya muto ariko iya mbere ni ya gatatu nta ciyongereye donc warabona ko statistique ni yindi nzazindi kubera iki byose nije ndavyikorera kama mwanzo na mwisho wangu ni kupartage ku bantu babagenzi 150 wasanga bigarukiye ngaho nkaraba no kuri niveau ya views ukabana nta kiriko kiraduga hari ukuntu nyene uba découragé nta munsi umuririmbyi adebukirwa nk'umunsi asohoye indirimbo canke nta munsi umuririmbyi agiye akoraje nk'umunsi asohore indirimbo niwo munsi ugiri ivyo views donc hari igihe je maze uribuka ejo bundi we turi kumwe narakubwiye ko maze mfise indirimbo imaze presque 4 mois naranayirihiye mugabo nagize nti singomba guhuruduka ngomba ngende buke cyane naranakweretse na lyrics zayo navuze nti ngomba ngende buke cyane mugabo pourvike ivyabaye kuri zimwe zitatu bidasubira kumba ko ubu numvaho ko noca nshika intege burundu donc nkeneye yuko ivyangombwa byose bishobora gutuma indirimbo mugira hanegeze bizohurirane niyo nzosohora kugira ngo ntibisubire kuba bibi cyane ariko kandi bajya nyene batwidugira abantu benshi nabajya batukurikira muri sport bavuga spafu wagize umaze imisi udasohora indirimbo ibintu nk'ivyo mugabo hari uruhara rwabo haba mu buryo burya nta buryo na bumwe budafise cyo bwoza gufasha umuntu nawe buvuga uti nakwije uburyo nawe buvuga uti kuri projet indirimbo imwe mfise 4 million canke 5 million ubwoza nawe ho kuyongera 5 million zindi zoza zigafasha kuri kijya gikorwa nyene kandi ibintu gusa bikabandanya biba vyiza ariko no kuri iyo support nshobora kuvuga mwebwe nka mwebwe timu ya music ngaha mba ndayikeneye cyane kandi muhora mubikora gusa nuko tutari bwayage ngo tumenye ngo ahubwo bijya dukora birakwiye nta kindi kintu twoshirako nta kindi kintu twokongerako ndashima cyane rero kuba ico kintu ari mwe mwaciyumviriye la fois passée mwaragize akantu kakadeba vraiment nilifurahi sana muracibaze ico kibazo muravuga muti ariko turafise ikintu dukuye gukora murapanga no kuntumira ubu butume bw'uno munsi ariko icyanyoheye kurusha buno butumire sinabwishuje nagiye mbona mwavyibutse murambwira muti ejo niho uzoze muri ca kiganiro donc nguvu yenu Israel yavyise kugira nte kundambararako jewe renda gomba ko mundambararako naho mwohera ku mutwe none gasupa ubu nukwiye nka team itegerezwa gufasha kuvyerekeye yaba uvuga ati promotion sikirenga ukarondera abantu bashobora kugufasha cyangwa hamoro nka management urabishaka ko umuntu ashobora kukumanaginga akavuga ati Jespaff ndashaka umuntu managing ntuzobona umuntu uzi ivyo bibiri uvuze ngo wibaza ngo navyo yashatse oya ahubwo kubishaka no kubigira subu ntabe washo bifise urashaka kuvyipfuza ukabishaka ukabona ko bikeneye umugabo bikabura ahubwo bibonetse habonetse abo bantu bakaza bakavuga ati kujya mwe mwivolonse mukavuga muti yamara turakuye kurambarara mwe mwabivuze nk'abajournaliste muga nuwari we wese arashobora kwiyemeza kugira ante kundambarara harashobora kuba kesiyo nkavuga nti jameni
jewe ngaha urumva sana iyi ndirimbo mfise muri studio ndakeneye collabo mugabo jewe a connaissance za hatari zo kuvuga ngo ndashobora gushika ngo ndonke collabo nkeneye urumva nka wewe Asan canke ya Mipro wewe urashobora kuvuga uti aha ndumva hari ikintu nofasha donc iyo support iyo nguvu y'umuntu we wese umwe ku wundi ico ni ico kintu rero jewe mba nkeneye team ndayikeneye cyane Asan management ndayikeneye mugabo sinshobora gukonvenka abantu uko je ndavyifuza bobo bataravyifuza Asana avuze ibintu bikomeye mu muziki harabamwe na facteur chance buri kuko ari umuririmbyi usanga yararimbye indibo nka 200 zose zikagira ntizimenyekana indirimbo imwe ikaza ikamukura ahubwo baza kumviriza nizo yari yarakoze mbere zitamenyekana bagasanga nazo zari nziza ndaguha karorero Dramati wewe umwe yarigeze no kuba mu minwe y'umuntu akomeye fizo araronka iyo ntuzi ariko yakoze EP ira flopping akora indirimbo nka za ya flopping abantu bayimenye mugabo ariko si cyane nk'uno munsi uratahura rero hari gikora ibikogwa atari uko bibise ariko bakaza gukunda après bigatuma na vya bikogwa wakora muri kahise abantu baba interesse navyo ahubwo nanje ko mwavuze ko ndumuririmbyi nkaba no mu journalist reka ndabibaritse reka ndababaze mwebwe mu ndabye mu nyanalyze twaguhamagaye wambaye casquette y'uburinzi oya simbaze ikibazo ku nyungu ziwanje canke kugira ngo ngaragare nk'umunyamakuru ni ku nyungu zanje mu mpanura iki je ndaguhanura ikintu kimwe team nziza irashobora guhindurira ibintu kuko ivyo bintu byo gutaronka umwanya ivyo bintu byo kutamenya ni ryaruja muri studio iyo team yifise n'ivyo bintu vya promotion byohagarara ni nakwizera muri iyo team yanje uzobuhari kubera ntigera nja mu mateam kubera ntigera kuba muri kubera ntigera nja mu mateam y'aba artiste ariko yo tukaba dukorana ico ndakwizeje nuko ibitse 80 kwijana ivyo bizoba ari ivyanje Asane nawe kuko nyene Asana zikunkura ibirata 61 10 00 61 10 00 turaza kwakira appel zitanu z'abantu ariko mwavyumvise Asana yitwa Super Half ari talented ari courageux afise imana idasanzwe murashobora kumusigikira hari aba boss benshi batwumviriza hari aba boss benshi no munsi bifuza gusigikira Super Half nimwitinye urashobora kuduhamagara tukaguha nimero tukaguconnecta canke ukavuga ati jewe ndi prêt yo kurira Super Half indirimbo imwe canke zibiri maze ibintu bikagenda neza Asante Super Half namera gusama amaboko muri iri bikogwa oui allo gute ego ijando denga mukanye ego nataka gutera Super Half ego tererano yanje yarakoze yaragize iki allo ego namaze gukora ariko birasaba umwari sise y'ukuri ko rakora abantu z'abantu baba legend baba bazibazo cyo gukora umuziki ego kuko ushobora gukora ugakora n'umwari sise gusa ibikorwa ntibigere kure turiko turakumva ariko nitukumva neza sura kandi duhamagare 61 10 00 uno mwaka wemereye ko abakunzi bawe Gasupa ubwa mbere bwo je umuziki ndawukunda cyane kandi sindawuheba kandi a chaque fois ngomba gukora igikorwa mu muziki mba ngerageza gukora n'ingufu zanje zose kugira ngo ndabe yuko notanga igikorwa gikomeye ndafise indirimbo muri studio ariko kandi nzosubira muri studio kubera ko nubundi iyo mfise muri studio ni nk'ideni ariko kandi umugambi wa vuba no kubanza gusohora iyo Super ndakubaza wo twemerera hakagira n'imiburiburi tariki imwe y'ukwezi kwa kane wasohoye indirimbo wagisohoye hama ukacukiduha mu maboko yacu natwe ukatureka gusohora no kuvuga byasohotse byose canke namaze guheza ivyo muri studio iyo audio ukaba wayiduha yego ivyo byo naho uvuga mu ndwi zibiri nzobikora hama natwe tukaca dukora akazi
Ibyo ndavyemeye. Sivyo? Ngira Imana ko mweho twamana no gutembera tuba tutemberana kenshi. Yari yanakwibagiye mutama. Yibagiye mwe. Allo. Buza FM allo. 61 10 10 00 61 10 10 00 mwiriwe. Oui. Turashima Imana. Ndabaramukije cyane. Ati ati barakunda cyane super. Ego urakoze cyane kabisa. Ndabashimiye. Nagira nsabe aho kumutaka nimero karindwi kaje. Umutemwo? Ego kabisa. Super tanga limikasi. Tanga. 67 ukora umuti 67 oya yavuye kumureka ave ku murongo kwanda cyandika ni 67 30 11 90 naje nciye ndayimenye 67 mvuze kamwe ko kyase nihende ngo baronge kiruhu izina ni 67 30 11 90 izina ni Hakizimana Yves. Undi munyonye ku murongo wa telefone ariko asantu dufashe dusomera ama message dufise kuri YouTube. Allo. Buza FM allo. Mwiriwe. Allo. Mwiriwe. Meze neza uraho. Asan kuri YouTube havugwa maki. Kuri YouTube nabonye abantu batubwira ati super half Rumonge ati big up sana. Ati turashaka muzugire collab hamwe na Mugani Desire. Super half ugire ko wisura collab nk'iya fiza namona toyipfuza gusa haraho ibyo wipfuje bitagenda uko vyivu. Gabo ayo mahigwe ndayaronse bien sûr yo baramahigwe cyane kuri je. Asanze ni message zibiri. Witwa Hervé ati bite mumeze neza ati Sufap ati courage sana ati turi nyuma turagushigikiye. Witwa Alena wati super half ati big up sana. Witwa Paulena wati burya ico super half ariko aravuga ni kuri harakwiye abantu mushigikira muziki kubera arashoboye. Message ya nyuma ati Yves ati kweri iyo ndirimbo turayirindira na Emerson twari tuzi ko ari gwawe turagusavye ngo uzusubire kandi ukore collab nundi muririmbyo nga mu gihugu cyo mu Burundi. Super hari indi collab utegekanya gukora? Collab muri bya bindi byomfasha gusubira ko relance carrière yanje nibaza yuko naco akiri mu bikomeye kuko haraho izina rikomeye yiza rikakumurika biciye mu ndirimbo. Nibaza yuko nampumuriza aho yageze kuba Emery yarimwo ariyo yari facteur nkuru cyane ko yaciye yambara ko jana kubwiye akayambara nk'indirimbo yiwe ikagera hajya yageze. Rero collab ni ikintu gikomeye cyane. Super nikiye kintu warifuza kugenda uvuze utare bwavuga imbere yuko turangiza. Ikintu nifuza kugenda mvuze takwajije kiri ku mutima wanje mwakimbajije nuko mfise inyota yo gutera imbere. Muntu bifise mu maboko ufise ico wobikora ko tagomba kubikora kugira ntere imbere Imana izobikubaza. Asante sana Super Imana go. Babimenye ko iyo nyota ndayifise ubifisemo ufise ububasha canke uwoshobora kugira ico nkora kugira ngo ntere imbere mu muziki. Ndashima Imana mu bya sport vraiment aho biteye ni neza cyane. Mu muziki naho ndacafise kuko ni talent ntwarira rimwe zose ariko umuntu wese afise ico yobikora akaba yaravye hiki Imana izomumbaza. Turi tayari ko natwe gusigikira. Merci beaucoup wakoze. Yes nuko yemeze mukanya tuca twakira B-Face on the floor. B-Face. B-Face no muntu igihe cyose tubonanye no muntu tuzinanye kuva kera bice kuri ba Emerson nyene. Ikintu nkunda kumwibukira ko ndibuka B-Face tubonana ijyambere muri 2016 2017. Twarayaze ibintu byinshi. Ndibuka ico gihe niwe yambwiye ko afise iriya collab yabe na Tom Close. Burya je nayimenye kwiriho kuva 2017
mugagiye gusohoka 2020 2021 gutyo uribuka urumva nawe n'umuntu yamye Ari hafi. ari mu agira kabiri mu basta twamenyanye inyuma ya Emerson kandi igihe cyose tukayaga neza n'umuntu amaze gutera imbere cyane nawe nyine ari muri babandi duhura nkatinya muga kubera ciye bugufi cyane ucu usanga nyewe wamwisanzuye ko mu kanya nanje ndamukurikiranire kuko ndumufana wiwe asante sana. Yes nuko asante tubibutse yuko kuri Van Beats itariki 8 ukwezi